Actes des Apôtres, chapitre 4, ibyakozwe n'intumwa gice ca kane, n'ivyakenerwa Fiston uramfasha gusoma, ariko ibyakozwe n'intumwa mu gice ca kane numvise uyu munsi mfise gupartaja na mwebwe kuri iyi message dusanzwe tuzi, ariko uyu munsi nje kandi gusubira kukwibutsa ibintu udagomba kwibagira, nje gusubira kukwibutsa ikintu gishobora kizoshishikara guhindura ubuzima bwawe, kigashishikara kuryosha ubuzima bwawe, kigashishikara kuzana ubudasa mu buzima bwawe. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Amina. Ibyakozwe n'intumwa gice ca kane guhera ku murongo wa mbere. Bakivugana n'abantu, abaherezi bazanana aho bari n'umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababarira yuko ukuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorera ko amaboko, babashira mu ibohero gushitsa mu gatondo, kandi bwari bugorovye. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo barizera igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abashinga ntahe babo, abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu. Anasi umuherezi mukuru, Kayafa, Yohana, Alexandro n'abo umuryango bose w'abaherezi bakuru babashize hagati barababaza bati, n'ubushobozi ki canke ni izina ki vyabateye gukora ivyo? Nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati, yemwe bashinga ntahe bantu n'abakuru, uyu munsi ko dusambishwa ku vyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bwa Israeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabamvye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, byahindutse irigumya imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Amen. Amen. Muri chapitre 3 hari hakoretse igitangaza, umuntu abantu bose bazi yaramugaye igihe kirekire. Imana ikora igitangaza akoresheje ba Petero, uyu mugabo arakira, arabohoka, inkuru yiwe iramenyekana cyane, itera ugwamo mu gisagara, bituma abantu bose bumva ivyakoretse bivuye kuri iki gitangaza Yesu yarahejeje gukoresha intumwa ziwe. Ariko kandi iyi nkuru icakoretse uko cateye ugwamo rwinshi mu minsi yari iheruka Yesu yarazutse n'ibiki, bituma intumwa zicika centre ya attention y'abantu bose, bituma intumwa abantu bose bazikurikira, bazumviriza, baziraba, baziririmba. Ariko cyane cyane ikintu cari kigoye kandi cari kibabaje kuri aba bantu bamwe bamwe, kuri kategori imwe y'abantu, nuko Yesu yaravuzwe cyane, ivyo kuzuka kwiyo biravugwa cyane, ico yakoze kiravugwa cyane, bitera abantu bamwe guhungabana bumvise ingene izina rya Yesu ririko riramamara, ingene izina rya Yesu ririko riravugwa. Usomye kuri iyi mirongo guhera ku murongo wa 5 kamanuka, baravuga
igitigiri kinini c'abantu b'abayuda baje siko yari assemblée nini niko bibiri ivuga y'abarongozi b'abayuda uravyumva harimo abarongozi babo. Uyu murongo ugenda uvuga kategori y'abantu benshi cyane mu magrade atandukanye y'aba autorité canke y'abategetsi mu bayuda cyane cyane bahagurutse baraza kugira ngo baze kurondera ba Petero bababaze ngo ibi bintu muri ko muravuga ni biki, aka kajagari kava kuki. Rero Bibiliya iravuga amazina yabo, ikavuga abarongozi, ikavuga abashefu babo, ikavuga abo twita les anciens, ikavuga abo twita les scribes canke abasadukayo, ikavuga izi kategori, ikavuga abaherezi bakuru, ikavuga n'abantu bamwe bamwe nka ba Ana, ikavuga ba Alexandre, ikavuga ba Kaifa, ikavuga ba Yohana, ikavuga abantu batandukanye. Abo bose bari mu bantu bo muri generation y'abantu bagize contribution nini ya cyane kugira ngo Yesu ashobore kwicwa. Bari abantu bagize uruhara rukomeye kugira ngo Yesu akubitwe, yicwe, abambwe. Bari abantu mu byo bibaza yuko Yesu yazimanganye kuko bamaze kumwica, naho bavuze ko yazutse. Barashobora kwibaza yuko bashobora gukontena iyo fenomene yo kuzuka, kuko baravuga bati ibyo ari byo byose naho bavuga ko yazutse, ababibonye si benshi, nabigishwa biwe gusa, abantu bazovuga ko ari dinayo. Uravyumva, ntibari ko baremera ko yapfuye, tuzoshobora kubijeha. Ariko ikintu cabagoye nuko mpwemu yaramaze gusukwa nka konsekanse y'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Mpwemu yara aha kapasite canke aho ububasha abigishwa bo gukoreshwa nk'ivyo Yesu nawene yakora. Batangura gukora ibitangaza, buhoro buhoro ikibazo kirahindukira. Batangura kubona yuko nubwo Yesu atakihari, ahubwo igihe yari ahari ibintu byarakoreka akabikora wenyene. Ariko désormais kuva azutse si wakibikora, aho Stefano arenganya arakora ibitangaza, aho Petero arenganya ibitangaza birakoreka. Ubu rero hacitse timu nini y'abantu bashobora gukoreshwa ibitangaza kandi bakavuga ubutumwa bwa mbere hihanya abantu 3,000, aha hihanya abandi bantu 5,000. Uravyumva, icika akajagari, hacika fenomene, hacika ikanguro ritigeze ribaho no mu gihe Yesu yari ahari. Abantu batangura kubona yuko vy'ukuri ibi bintu biragoye kumetriza. Ariko babonye kuva ku munsi w'isabato gushika ku munsi ukurikira abantu bakiririmba bavuga Yesu, aba bategetsi bose baja kurondera intumwa, baravuga ati ngo baratwicarika. Niko uyu murongo uvuga ngo babicarika hagati. Uravyumva, barababaza iki kibazo: n'ubuhe bushobozi bubatera gukora ibi bintu? N'ubuhe bushobozi bubatera gukora ibi bintu? Ntibashobora guharira ko umuntu atakize, ntibashobora guharira ko igitangaza kitakoretse. Ariko barababaza ngo n'ubuhe bushobozi bubatera gukora ibi bintu? Niyihe nkomezi mwitiza kugira ngo mushobore kuba capable d'accomplir de tels miracles hagati mu bantu? Petero nawe uravyumva afata akaryo, uravyumva, arabishura, atangura kubabwira ibijanye na Yesu Kristo, ku buryo byashitse ahantu bigakora ku mitima y'abariko baravyumviriza. Ababwira kandi yuko Yesu ari we nzira yonyene twahawe yo gukirizwamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Iri jambo Yesu izina twahawe ryo gukirizwamo, canke le seul nom qui nous a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Iri jambo rikoreshwa gukirizwa canke gukirizwamo ntirigarukira gusa kugukira kujanye no kubohoka imitima, tukaba reconcilier n'Imana, tugahanagurwa kw'ivyaha, tukagirwa abana b'Imana. Ariko iri jambo Petero reka arakoresha avuga ngo niryo zina twahawe ryo gukirizwamo, no kuvuga ngo toute forme, ikibazo icari cyo cyose, ububi ubwo ari bwo bwose bwabaye genere na Satani, ibibazo byari byo byose ushobora kuba uri kuracamwo byaje bitewe na wa mwansi. Yesu niryo zina ryonyene twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo,
niryo ryonyene ntiridukiza mu by'impwemu gusa, ntiridukiza mu by'umushaha gusa, ntiridukiza no mu byo mu mubiri gusa, ariko riradukiza twese muri byose bitugize nk'abana b'abantu. Uyu munsi muri kino gitondo, uyu niwo mugabo twaje guhimbaza, uwo twahawe wenyene, uriho wenyene, uwo exista wenyene, twahawe dushobora gukirizwamo atawundi atari Yesu Kristo. Uwo niwe Petero ariko arashinga intati, uyo mugabo niwe tuje kubabwira uyu munsi. Iki gitangaza cakoretse cababereye akaryo ko kuvuga byinshi, cababereye akaryo co kubwira abantu ibijanye no kuzuka, cababereye akaryo co kuvuga ibijanye n'ico Yesu Kristo ari, cababereye akaryo co kuvuga Yesu. Bafatiye opportunité babwira babandi bamubamba, babandi batuma apfa, batanga kuvuga ati wa wundi. Haleluya, amina. Usomye ku mirongo yo kuva ku 8 gushika kuri 10, baravuga ikindi kintu gikomeye ngo nimba uno munsi muri ko muratubaza ibibazo, mutubaza ku bijanye n'uyu muntu yahora ari kimugano n'uyu munsi ari muzima, mwibuke ko yakize. Kandi mwebwe uravyumva, Abisirayeli bose mwabibonye, kandi camukijije ni izina rya Kristo umunyanazareti, wa wundi mwabamba ariko Imana ikamuzura ikamukura mu bapfuye. Haleluya. Kubwiwe nico gituma uno munsi uyu mugabo mubona afise amagara meza. Haleluya, amina. Amen. Petero mu kubashingira intahe agerageje kuja kure, abaha yindi information, siko atanguye kubabarira ati sinivyo gusa, uhere kuri 11 ukagera kuri 12, ndiko ndabasubiramwe ivyo mwasomye. Petero atangura kubagiriza, Petero atangura kubereka responsabilité yabo, arababwira ati mwibuke yuko kuri uyu mugabo nyene, uravyumva, aja kuratangura kubagiriza ngo niwe ryabuye mwasuzugura, niwe ryabuye abubatsi bakengera, kandi niwe yacitse uwo gushigikira imfuruka. Nta handi agakiza kaboneka atari muri iryo zina munsi y'izuba. Haleluya. Mu bana b'abantu nta rindi zina twahawe kugira ngo tugire gute dushobore gukira. Bwana sifuwe sana. Petero akoresheje ururimi bazi kuko bari abarongozi, akoresheje Psalm 118, siko Fisto nashaka kudusomera Zaburi 118 ku murongo wa 22. Haleluya. Zaburi 118 ku murongo wa 22. Ibuye abubatsi bagaye, niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Iyi Zaburi uyisomye y'118 iri special. Mwanditsi yanditse aravuze ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abisirayeli nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ab'inzu ya Aroni nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abubaha Uhoraho nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Hamwe nari mu mubabaro nambaje Uhoraho, Uhoraho arantabara, anshira ahantu hagutse. Uhoraho ari mu ruhande rwanje, sinzotinya. None umuntu yonshobora kungira iki? Uhoraho ari mu ruhande rwanje, arantabara. Nico gituma nzokwibonera abanyanka, kugira ngo kugira Uhoraho ubuhungiro, kugira n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Amahanga yose yankikuje ijya nino, mu izina ry'Uhoraho ndayarandura. Yankikuje ijya nino, eka mbere yankikuje ijya nino, mu izina ry'Uhoraho ndayarandura. Yankikuje ijya nino nk'inzuki, yahwamye nk'umuriro w'amahwa. Mu izina y'Uhoraho ndagira gute? Ndayarandura. Narasunuwe cyane kugira ngo ntembe, maze Uhoraho arantabara. Uhoraho niwe nkomezi zanje, ni indirimbo yanje, kandi yahindutse agakiza kanje. Mu mahema y'abagororotsi hari ijwi ry'impundu n'ijy'agakiza.
ukuboko kw'iburyo k'uhoraho gukora iby'ubuhizi, ukuboko kw'iburyo k'uhoraho gushizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'uhoraho gukora iby'ubuhizi. Sinzopfa ariko nzobaho namamaza ibikorwa by'uhoraho. Uhoraho yampanye bikomeye ariko ntiyandekuriye mu rupfu. Nyugururira amarembo y'ukugororoka ndayacemo, nshima izina ry'uhoraho. Ngira rya rembo ry'uhoraho, ngira rya rembo ry'uhoraho, abagororotsi nibo bazoricamo. Ndagushima kuko wanyishuye ukampindukirira agakiza. Ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Ivyo vyavuye kuhoraho kandi nigitangaza mu maso yacu. Uwo ni wo munsi w'uhoraho yashizeho, turawunezerererwa ko tukawuhimbarirwa ko. Dukize turakwinginze ewe uhoraho, uhoraho turakwinginze uduhe kuroranirwa, hashemezwe uje mu izina ry'uhoraho. Tubahezagiye mu ngoro y'uhoraho. Uhoraho niwe Mana kandi yaduhaye umuco. Haleluya. 28. Niwe Mana yanje nzogushima, niwe Mana yanje nzogushira hejuru. Nimushire uhoraho, mumushimire ko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu n'umuntu yanditse izaburi batari mu bihe bikomeye. Iyi ni histoire dusubira kandi tukayibona muri Yesaya igice ca 28. Akavuga ngo ico gihe tuzovuga ngo nihashimwe uje mu izina ry'uhoraho. Kuko hageze igihe mu buzima bwabo bakubititse cyane, Israeli gakubitika cyane. Ariko kandi hagera igihe Imana ibibuka, baravuga ngo muri ico gihe c'imperuka bariko baravuga ibijanye n'ingene Yesu azoza, n'ingene Yesu azovuka. Bibuka avugishwa uyu mwanditsi w'izaburi, avugishwa ingene igihe Yesu azoza. Imbere y'ukuvuka hazovuka Yohani Batista, uravyumva? Ari wazoza avuga ngo nihashimu uje, aje nk'integuza, avuga amakuru meza, aje kubwira yuko abantu bari baribagiwe, bari baratawe, bari baragize ibibazo, bari barahahamuwe n'amahanga bakagirirwa nabi n'amahanga. Aravuga ngo ibuye abubatsi bari baragaye nizo rizocika ku bwoko bwacu bwa Israeli, niryo rizocika irizogumya imfuruka, niryo rizokomeza edifice, niryo rizokomeza construction, niryo rizokomeza inzu, niryo rizokomeza umugambi, niryo rizokomeza ihanga ryacu. N'igihe abubatsi mu gihe kanaka barikengereye bakarisuzugura, ariko iryo buye niryo rizogira gute, rizoshimika rigakomeza, rigatuma inzu ishobora guhagarara, rigatuma Israeli ishobora kwinjira mu masezerano. Haleluya. Amina. Bashobora kunsomera Esayi 28 verset 16. Haleluya. Nico gitumye umwami uhoraho avuga ati, raba ndashira Isiyoni ibuye ryo kuba itanguriro, raba ndashira Isiyoni ibuye ryo kuba itanguriro, ibuye ryagejejwe, ari ryo ryo kugumya imfuruka, riri n'igiciro rishikamye cyane, kandi uwizera ntazohutagiza. Voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre précieuse de coin sur le fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Haleluya. Raba ndashize Isiyoni. Kuri uno munsi muri kino gitondo ndagomba kubabwira Yesu nk'ibuye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niwandika titre ya message uvuga uti ibuye rigumye imfuruka. Bwana asifiwe sana. Muri kino gitondo ndaje kuvuga hejuru ubuzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Navuze ngo hariho ibuye rituma imfuruka ihagarara, rituma inzu yawe ihagarara. Ndavuze ngo hariho ibuye. Iki nico Petero yari karabarira abagabo bamubaza ngo c'est par quelle puissance, c'est par quelle autorité, n'ubuhe bubasha, n'izihe nkomezi
zabateye mwebwe gukora ibi nabonye mwakoze, ibi biriko biratera urwamo mu gisagara, ibi bitangaza turiko turabona hagati yanyu. Aba bagabo bafata opportunité, babwira abahambaye, babwira abakomeye, barababwira ngo ni wa wundi. Haleluya. Muri Psalm 118 bavuga ngo ibuye abubatsi bataye ryacitse, ariko kandi muri Actes des Apôtres ntibavuga ngo ibuye abubatsi, ariko cette fois-ci Petero yetablit sa responsabilité akavuga ngo ibuye mwebwe mwakengereye niryo ryacitse, iryo kubaka canke iryo gushigikira imfuruka. Haleluya. Amen. Amina. Ndavuze muri kino gitondo ngo Yesu nibuye rituma ibyawe bihagarara, rituma inzu yawe ishobora guhagarara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hariho abarikengera, ariko ndasenga muri kino gitondo ngo habe umuntu ari hano muri kino kibanza asubira kandi kwibutswa yuko hariho ibuye. Ntidushobora kurikengera kuko abarikengereye barabandanije kubaka, ariko ivyo bubatse ritarimwo vyabaye destiné à la destruction. Ariko muntu w'Imana nimburi ngaha mu kubaka kwawe, urugendo rwawe rw'ubuzima bwawe, iri buye ari ryo Kristo, ukaba utarikengereye, ndaje kuvuga muri kino gitondo, peu importe aho uriko uraca, peu importe ibiriko biragushikira, ndavuze ngo nimbiri ibuye ari ryo rishigikiye imfuruka yawe, ndakubwiye ngo nibishoka ko weshuwa. Ndakubwiye ngo nibishoka kunanigwa, nibishoka kuneshwa, kuko nta kindi rizi gukora atari ukugumya imfuruka y'ico cose uri kuruba. Yesaya arivuze neza, avuze ngo raba wewe ntarivuze nk'irigumya imfuruka, ariko Yesaya avuze ngo raba ndateye ibuye, raba ndabahaye ibuye rigiye kubabera urufatiro. Muribuka ko Yesu yavuze ngo umuntu inzu yiwe itahitanywe n'igihuhusi nuko yari yarubakiye ku rufatiro rumeze nk'urutare. Ndaje kubabwira umunsi muri kino gitondo ngo umwami wacu yidefinisa nk'ibuye. Ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo twari ko duhimbaza ibuye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rimwe iryo buye rigize urufatiro, ikindi gihe iryo buye rikagira imfuruka. Ariko ico Yesaya rivuga ko kiri important, aravuga ngo raba nshize muri Siyoni ibuye. Iryo buye ryarasuzumwe. Nibuye Mike. Nibuye ryarasuzumwe. Nibuye ryarabaye éprouvé. Nibuye ryarabaye testé. N'ibintu wewe bitaragutesta. Nturondere ryiza kuko ntari hari. Ntume kinini, nta vyuma naje guterura mibuye rito vraiment. Nako nacu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesaya ngwehe ndabahaye ibuye. Iryo buye akorera remereye kwe. Iryo buye uravyumva nurufatiro. Bwana sifiwe sana. Amina. Kandi iryo buye ryarasuzumwe. Ndagomba kubwira umuntu wese ari hano muri kino gitondo, ibuye wahaye ubuzima bwawe ari ryo ryazina twahawe ryo gukirizwamo. Ndaje kubabwira ngo iryo buye ryarasuzumwe, ryarabaye éprouvé, ryarabaye testé, ryarabaye examiné, ryarakonfronse ibintu, byaracishijwe ahantu, ryarasuzumwe. Uravyumva? Haleluya. Data yararisuzumye. Uravyumva? Ibigeragezo byararigerageje, umuriro wararigerageje, ibintu byose byararisuzumye kugira ngo ripimwe biboneke yuko eske iribuye rirashobora kuresista forme zose z'amatempete. Mbega iribuye rirashobora gusutena ikintu cyaco cyose cy'ubumana. Mbega iribuye rirashobora gutuma abari mu masezerano batambukira mu masezerano. Iribuye ryarabaye éprouvé. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Ati iri arishize muri Siyoni. Bantu b'Imana, reka ndababwire ngo Yesu yarasuzumwe. Yesu yarashizwe ku munzani. Yesu yarashizwe mu gipimo.
hama bisanga uravyumva ngo c'est une pierre précieuse de coin. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Ibigize edifice yawe birashobora kuba ari binyantege nke, ariko nimba muri coin yawe soutien yawe iri inébranlable, ndagomba kukubwira ngo ibyawe bizohagarara. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Atangura avuga ati kuri uyu muntu kuki ababarira iki kintu. Ikindi nshaka kuvuga usomye 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Aha Petero nawe asubiye kandi muri Petero mu gitabo ciwe yanditse akoresheje passage yo muri Esayi agomba kandi kuvugira ibuye. Bwana sifuwe sana. 1 Pierre chapitre 2 verset 7 kugeza kuri verset 8. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro, ariko kubanka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira kandi nico bashiriweho. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Péter avuze ikintu ciza. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Aha hariho kategori zibiri z'Abisirayeli. Uyu muntu amaze gukizwa, ba Petero bakavuga ubutumwa, abandi bantu ibihumbi 5 barakijijwe bizera Yesu. Petero aravuga ngo nubwo muri ko muratubaza ibi, en d'autres termes, uravyumva, uyu ni ryabuye mwakengera, ni ryabuye mwebwe mwagaye, ariko mumaze kuginyoha, ne vous en faites pas. Kuba ariko barubaka bobo bandi atari mwebwe ryababereye principal, uravyumva, ryababereye irishigikira imfuruka yabo. Ndagomba kubabwira ngo Yesu ashobora gukora ibintu bibiri mu buzima bw'abantu. Ica kabiri sindakikwipfuriza, ica mbere ndakikwipfuriza. Petero ngaha yanditse avuze ngo l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mwebwe abizeye Yesu mukamuha ubuzima bwanyu, murabahigwe, kuko ryabuye mumaze kwizera ijambo ry'Imana, ryabuye ari ryo Kristo ririko rirakora mu buzima bwanyu ico rigomba gukora. Ndakubwiye ngo Petero avuze ngo l'honneur est donc pour vous. Ndagomba kubabwira ngo mwebwe mwamwizeye, uravyumva, ijambo ry'Imana ribabwira ngo uravyumva, vous êtes honorés. Haleluya. Muri ba honorable. Ndamukiriza honorable mwicaranye uti honorable. Haleluya. Iyi titre isi ntiyayiguha, ariko kandi Petero muri iki cyanditswe yayiguhaye, akwise ngo l'honneur est pour toi. Avuze ngo uravyumva, iteka ni kuri mwebwe mwizeye. Ngarabwira abantu b'Imana muri kino gitondo, turabahigwe. Reka nakubwire, sinkunda kwimvira ivyo mbuze, ariko ndakunda kwimvira ivyo mfise. Nzokwama mfise ivyo mbuze, ariko kandi hamwe n'ivyo ushigikira ikintu cyose kikaza kuba igiciki cy'ukuri mu buzima bwawe. Ni ryabuye, kandi ryabuye rirafise ikibanza mu buzima bwanje, ryabuye riri mu buzima bwanje. Haleluya. Riri integre mu buzima bw'iwanje. No musi Imana yambwiye ngo igiye guha abantu umunezero. Ngenda kubwire ngo uza gutaha ufise umunezero. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uhora kumpera umunezero. Warubizi bantu b'Imana, ibihe rimwe nivyo bitwigisha, ariko kandi muhemu yarakwihishuriye wo kwiga utarinze gucishwa mu bihe. Ibihe nivyo bidutuma duhindura ama priorite mu buzima. Ibihe nivyo bituma tubona ivyo twahora twaminiye tutavyaminiye. Ibihe nivyo bituma ivyo twahora dushira imbere two bishira inyuma.
kubera ibihe. Ariko kandi igihe mvuge ngo no guhishurirwa birashobora kugutuma utarinze kwigishwa n'ibihe, ihishurirwa rikagutahuza yuko vy'ukuri twaratewe iteka kuba dufise Yesu. Basha muri kino gitondo numva umenga ndiko ndigina hejuru yimva, ndiko ndigina hejuru y'abadayimoni, aho bakorera hose, aho bopera bose, uburyo bwabo bwose bwo gukora. Ndumva ndiko ndigina iribuye bamwe bakengereye, ariko ngo kuko mwe mwumviye ijambo mucitse ba honorable, kuko ico bamwe bakengereye mwagihaye agaciro kuko mwizeye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Arongera aravuga ngo ariko kubakomantaza imitima bakaba barakengereye iryo buye, abandi ryababereye imfuruka, ibuye ryo mu mfuruka. Mu Congereza bavuga neza cornerstone. Uravyumva? Vraiment lijiwe la mu coin. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwobaza abubaka, uravyumva? Muri coin, muri coin ya chaque construction. Uravyumva? niho bashira bayita gute, ako nta mubatsi ari nga santuri he complete bashiramo iki muri coin. Uravyumva? Canke basi hariya ijya ni colonne. Uravyumva? Muri coin niho bashira colonne, kuko niyo colonne. Uravyumva? N'ubuzima bwanyu Imana yarabuhaye colonne. Uravyumva? Nico gituma muhagaze, byose bihagaze hagiye inyuma, nibihagaze imbere. Uravyumva? Inyuma niho soutien de toute chose. Haleluya. Rero kuri mwebwe mwizeye ijambo, uyu mugabo yacitse le soutien, uravyumva, ya structure yanyu yose. Mu yandi majambo mushobora guhangana n'ikintu cyose muri ko muracamo. Nakubwiye ngo aho uri kuraca, uravyumva, uyu mugabo muri Psalm 118 yavuze ngo baransunitse ariko uhoraho ntiyemera kongwa, barashatse kungira nabi bamera nk'amavubi bacika nk'umuriro ariko uhoraho akabazimya. Yagiye agira comparaison, yerekana icabansi bamuronderera, akerekana ic'Imana yakoze. Hamacararangiza epfa aravuga ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryabaye ryo gushigikira imfuruka. Amaze kubona gutabagwa n'Imana, amaze kubona yuko ibikomeye byamuhagurukiye ariko ntivyamunesha, aratahura yuko atayindi siyanse yakoresheje, ariko atahura yuko ari uhoraho ashigikiye ubuzima bwiwe, wawundi abandi bakengereye. Avuga ngo kuko ndamufise nico gituma natabawe, nuko ndanje ndinjira mu nzu yiwe nkahimbaza izina ryiwe, nkavuga ngo izina ryiwe rishigwe hejuru, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe byose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ndasenga ngo Imana ibanterere gukunda Yesu no kumusarira. Bwana sifiwe sana. Hari igihe uvuga ubutumwa kumbenga ukusara wenyene, ariko ndavuze ngo reka muhemu yara abakomunike. Bwana sifiwe sana. Abakomunike uyu mugabo, bantu b'Imana, nitura abantu uravyumva bacobogora bakabivamo, nitura abantu batremble, nitura abantu uravyumva bo kuva mu kwizera, nitura abantu uravyumva baba victime b'ama situation yabo. No, ikintu cyose cyahagurutse mu buzima bwawe nico kukwereka ubukuru bw'ibuye wizigiye, umenya ko ari rishigikira imfuruka. Lorsque ta maison est éprouvée et qu'elle parvient à résister, c'est à ce moment na traduire nimesema ni wakati ukipitia kipindi cha moto, yani ndio nakuwa kutambua kama lile jiwe ni jiwe kweli la mkwani. Unasikia? Uravyumva? Niho ucuvyumva ukavuga ngo mbega uyu muyaga ndaza kurengana, mbega iri joro ndaza kurirengana, mbega uyu murango ndaza kurengana, mbega iyi somene ndaza kuirengana, mbega iyi defi ndaza kuirengana. Yes, uzomenya. Haleluya. Yuko iryo buye rikomeye bivanye n'ahakomeye uri kuraca. Utahaciye uzomenya capacité, uzomenya ko riri éprouvé. Ntibihagaze gusa kuko Imana yavuze ngo riri éprouvé. Oya, ariko kandi n'umuyaga w'ubuzima bwawe uzokonfirma la parole, umenye ko ryabuye bwa bundi riranteye kuboneka igihuhusi kirengana. I'm fine, ubuzima bwanje burabandanya. Haleluya. Haleluya. Ugacuririmba indirimbo, uravyumva, ukaririmba indirimbo ugashira izina ryiwe hejuru.
Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Matthieu 21 verset 44. Wumva ico Yesu yavuze kuri iri buye. Ariko hajya muri Petero ndashaka kubereka ikindi kintu. Ku murongo w'indwi nari nibagiye kandi uravyumva kuvuga kino kintu. Kuburi mwebwe mwagize vous êtes déshonorable. Siko. Ariko ngo kuri abandi bakomanaza imitima. Rijya buye uravyumva rijya buye ryacitse ibuye ry'igitsitazi kandi ryacitse un rocher de scandale. Kuri mwebwe mwagizeye byarabashigikiye, ariko kuri babandi nuno munsi bariko barakengera Yesu, iri buye rizoba iryo gutsitarako, iri buye rizoba igitsitazi, iri buye rizoba heza amano. Ni rimwe ariko ico rikora muri twebwe kiri different en fonction y'ukwizera n'ukutizera. Kuri wewe urarihimbaza muri kino gitondo, ariko abandi kubwo kurikengera rizocika un caillou de scandale, une pierre d'achoppement, ni iryo gutsitarako, uravyumva, ni iryo kubavuna, uravyumva, nta ciza riproduiza. Iki nico ariko aravuga kuri Yesu, uravyumva, bagomba kwerekana ingene abayuda bamukengereye. Muribuka n'igihe baja kumwica barabwiye ujya mwami ngo ndekurende, baravuga ngo rekura baraba, nica Yesu, aravuga ngo amaraso yo arabagwako, bati yes atugweko. Kubwo kutamwizera, ahubwo oriyo yuko umwizera bakamurungika ku musaraba. Yaravuze ngo amaraso yiwe ndayakaravye abagweko, sindi responsable. Kandi kuri abo dans les temps ziri imbere, bamwe iribuye uravyumva rizobabera igitsitaza kuko batagizeye igihe arico kintu Imana yatanze kugira ngo amasezerano yose y'Imana ku buzima bw'abantu b'Imana bushike. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe muri we amasezerano y'Imana ashika. Yesu niwe ashigikiye amasezerano, niwe mfuruka canke niwe principal atuma accomplissement ya parole. Ivyo Imana yarabwiye Israeli kwizokora vyubakiye kuri Yesu, bihagaze kuri Yesu, vyenena kuri Yesu. Igihe bamukengera Israeli ntivyashoboka kwigira ubuzima bwiza, nico gituma de génération en génération Israeli yagigirirwa nabi kuko batashoboye gukonsidera igihe bariko barubaka nation yabo. Ega Imana yarabahaye grandeur, ariko naho Imana yabahaye grandeur, ni peuple ifise chagrin, ni peuple ifise intambara nyinshi cyane, ni peuple idakundwa, ni peuple niyo yonyene ya mbere mu isi ifise na terme idezinya, aho bavuga racisme canke bakavuga ayandi maforme yamo y'ubwansi niki, yo hageze kuri Israeli bavuga ngo antisemitisme. Uravyumva? Ni barabaronkeye na vocabulaire yerekana babanka pour les signifier. Uravyumva? Ntibakundwa, bama bari mu kaga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe mwari ko murubaka ico abubatsi banyu mwakengereye, mukavuga ko iribuye ridakenewe muri la construction de l'édifice, et pourtant niryo ryonyene rishobora gutuma inzu yanyu, ewe Yerusalemu canke ewe Israeli, iba nzima. Nico gituma uyu munsi babwiye Yesu baramupinga kuko biteze uwundi azoza. Nico gituma babwiye ibya Yesu birabatsitaza kuko bumva yuko kurasuzuguza Mose n'ivyagezwe n'ivyo yazanye. Ariko wonyene uyu munsi bakengera, niwe wenyene ashobora guteramira ifuruka ry'ubuzima bwabo. Uyo kubwo kumukengera, Abaroma igice c'9 avuga ngo Imana yabashize mu gihano, ibakura ku muzabibu, iducomeka ko twega abanyamahanga kubwo kwizera tugirirwa privilege y'ukoma ku muzabibu, ariko bo bamera nk'abatawe. Uravyumva? Naho kibarondera, naho kibafise ku muganga. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana. Nimba uri kuranye muvuga uti amina. Navuze Matthieu 21. Yesu arababaza ati, ntaho murasoma mu vyanditswe, ntaho murasoma mu vyanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye, ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Ivyo vyavuye kuhoraho,
kandi n'igitangaza mu maso yacu. Nico gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto zabwo. Stop. Uwo rizogwa ko rizomugira gute? 44. 44. Uwo rizogwa ko? Ariko uwo uzogwa kuri iryo buye azovunagurika. Uzogwa kuri iri buye. Uravyumva? Azovunagurika. Kuko urazi igituma urigwako iyo rigushigikiye ntubuga ishobora kurigwako. Ariko iyo wari kengerera ikaba ukiri pietina ushobora kurigwako. Aravuze neza rero ngo uwo uzorigwako rizogera gute? Azovunagurika. Uyundi nawe rizogera gute? Ariko uwo rizogwako. Ariko en plus de cela, uretse ko rizorigwako rizomuvunagura, ariko n'uwo rizogwako rizomuvungura. Rizomubriza. Siko mu gifaransa bavuga. Rizogera gute? Yo, rizo mufyonyora. Uravyumva? Rizo mwekraza. Uravyumva? Naho yahora yicaye, uravyumva ntaho nuzosubira kuhabona, azoba ekraze. Ndiko ndashaka kubereka yuko iribuye ni rimwe ariko avec effet zitandukanye en fonction ya attitude y'umutima wawe. Uko umutima wawe umeze par rapport yaryo niko n'ubuzima bwawe bumereka. Bamwe rizobamena, abandi bazovunagurika, abandi rizobafyonyora. Ibi inya Yesu arabivuga, avuga igihe azogaruka aje guca imanza mu mahanga, ngo hazoba hari bake mu Bisirayeli bita amasigarira bazoba bamwizeye, ariko kandi hariho n'abatamwizeye. Ni ukuvuga ngo Yesu niyagaruka ubwa mbere yaje aje gutanga imbabazi, ariko Yesu niyagaruka aje ubwa kabiri azoba aje guca imanza. Ntazoba ari ryabuye ridushigikira ku batizera, ariko rizoza ari ibuye rifyonyagura, aho azoza ari umujuje akaza gusambura. Nagomba kurangiza mvuga ngo ibi byose Petero ariko abibwira aba bagabo, aravuga ngo wa wundi mwebwe mwica mukamurungika ku musaraba niwe yatumye dukoreshwa. Ngenda babwire ngo aba Bisirayeli mu gutuma ko bagakonvoka muri tribunale ba Petero, bagomba kubumvisha yuko bakwiye gukora ibitangaza. Nta problem, nimukora ibitangaza, nimusengera abagwayi bakira, ako turabinginze ntimusubire kuvuga ko Yesu yazutse mu bapfuye. Ntimusubire kubwira abantu yuko ari Yesu yakoze bijya bitangaza. Kora ibitangaza, kora ibindi byose, ariko please uyu mugabo twaramwisha ariko nta paruve na gupfa. Uyu mugabo twaramukuye muri communauté ariko nahagarika kuvuga. Ntimugasenga umuzimu naho yazutse. Abandi bakavuga ngo none ibi bikogwa ntibigaragaza ko ari we. Baca baraprofita baravuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu. Ni muri iryo zina nyene duhabwa gukora ibitangaza, ibimuga bikamuguruka, abantu bagahinduka, ibintu bigakoreka, abagwayi bagakira. Ni muri iryo zina wonyene mwahawe. Hama ngo barangije kubagirira interrogatoire bakumva igene bavuga, ngo baca batangura kubazanya entre eux. Baravuga bati mbega abasi ba Petero, abasi ba Yohana, none burya hajya aba bantu barize muri université barashitse ateka, secondaire barahejeje basi na première ateka, nta n'ubashitse muri 9e no. Urumva bagitangura amashuri bageze muri 4e baciye baja kuroba. Donc iyo niyo CVA. Aba banyabwenge bibyanditse bakaba konfi, kuko ubumenyi bari bafise bw'ivy'Imana yakoze n'ivyanditswe ntibashobora kubivuga ngo bidefende utavyigishijwe. Paulo akiri Sawuli yari yaravyigishijwe na Gamaliyeli, yari amashuri ya Bibiliya akomeye, ariko aba batipe ntibari baragiye mu ishuri, ariko bakadefanda. Uravyumva ivy'Imana mu bwenge butuma abantu bazazanirwa. Uno munsi niyumviriye Imana, iyo ba Petero baza kuba barize, umuntu yari kuvuga ngo dutiza amanote, umuntu yari kubabwira ngo
mbega professeur mwe hajya abigishije mwe muri generation ihe mwebwe muri faculté ya ryari uravyumva mwe mwize ryari uravyumva mwagize faculty ihe mwe mwize kugihikihe ariko kandi basanga nta bumenyi umuntu yabahaye ariko muhemu yaramaze kubuzura kubwo guhishurirwa rya Kristo nyene muhemu yara abakomunika ama vérité spirituelle aho bashobora gusobanukirwa ibyakozwe mu isezerano rya kera bakabifatana n'isezerano rishasha. Ndashimira Imana kuko ivyo byose Imana yarabikoze kugira ngo révélation bafise nibe attribué kuri formation bagize ariko ihishurirwa bafise nibe attribué ku gikorwa ca muhemu yera yari karakora mu buzima bwabo kuko abantu b'Imana Imana nta muntu ayiga ngo ayimenye ariko Imana barayihishurirwa hamwe no kwiga hama hariho aspect ya révélation kugira ngo ihishurirwa ricreye conviction. Iyo kintu kimaze gucika ico wemera ukaba capable no kukizira ukakidefend. Ngira ndangize mvuga ngo aba bantu barabarongozi abascribe abavuze abascribe abachef uravyumva les anciens uravyumva aba bantu barabaki abajya abandi batipe barabasacrificateur harimo na le grand sacrificateur. Abo nibo bari bafise igikorwa cyo kwigisha Israeli Imana ariko aba bantu nubwo bari bafise igikorwa cyo kwigisha abantu Imana bakaba bafise ibitabo bya Mose bakaba bafise ibitabo bya Yesaya ntibari barashoboye kumenya Kristo kugeza naho Kristo yihishuriye bamwe bakagaruka kubigisha. Aba bantu bari bahamagariwe kuzana le peuple d'Israël muri destine yayo yo kuba ba héritier b'amasezerano. Ndagomba kuvuga ikibantu b'Imana umunsi muri kino gitondo. Abari batumbereye gutwara abantu b'Imana bakabatwara vers Dieu bakengereye ico Imana yashizeho ngo gicike force yo kuyimenya. Birantangaza ingene dushobora kubaho dukijijwe tukabaho turi mu nzu y'Imana. Birantangaza ingene dushobora kuba dukora n'ibikorwa vy'Imana ariko mu buzima bwacu tutazi Imana. Birantera ubwoba kubona ko umuntu ashobora kuba azi kwaza Imana ariko Imana yakuraba ikavuga ngo icari gushigikira imfuruka y'ubuzima bwawe waragikengereye ukiremplacer n'ikindi jewe ntemera. Raba uko iminsi izogenda ibyo wubatse bizobomoka ibyo wubatse bizosambuka ni uzoca umenya yuko la matière wakoresheje mu kubaka itaje iva ku Mana. Bantu b'Imana ndagomba kubaha impanuro muri kino gitondo. Ndagomba kubabwira ngo Yesu niwe buye rishigikira imfuruka. Ndaje kubira umunsi muri kino gitondo naco bitwaye ariko mu vyo uri kurubaka byose mu bijanye n'ubuzima bwawe iterambere rya uri kurubaka imigambi yo gutera imbere kwa uri kurubaka uriwe wese ingene uzinduka mu gatondo ingene wiruka ukora ingene udeploya energy ingene ushiraho strategie ingene wiyumvira ingene uplanifya ingene ukondwiza ama etape yose y'iterambere ryawe. Ngira ndakubwire ngo kubaka urashobora kugira ivyo uri kurubaka kandi uri kurubaka twese tubona kuri kurubaka kandi uri kurubaka twese tubona kuri ko wubaka vyiza ariko ngira ndakubwire ngo hari ahantu mu buzima bw'umuntu uzomusanga ari karubaka carrière akava muri promotion aja mu yindi. Hari igihe uzobona umuntu ari karubaka akazi kiwe ukabona intambuko zose ziko ziragenda neza ukavuga ngo Mana ndagushima ariko aratera imbere ariko arava hamwe aja handi. Raba yaguze bishasha raba yuguruye succursale nshasha raba yuguruye ikindi gikorwa gishasha raba yaronse credit yaronse umugambi mushasha raba yaronse aba partenaire bashasha. Reka nakubwiye ngo turashobora kubaka ukubaka abantu tukakubona ko wabizicuya uri kurubaka inzu yawe uri kurubaka urugo rwawe
uri kurubaka abana bawe, uri kurubaka ubuzima bwawe, uri kurubaka entreprise yawe, uri kuriyubaka, uri kuraje imbere. Imana yadushizemo iciyumviro nk'icayo. Imana n'umu entrepreneur, Imana yaragize imviro, iravuga ngo reka tureme, irashira iciyumviro cayo mu ngiro, kuko Imana yamishira mu ngiro ico yiyumviriye kandi igiteramira kugira ngo igishitse. Natwe yadukominitse kamere kayo, turi abantu bubaka. Aha mwese kuri generation ariyo yose mugeze ko n'imyaka mugeze ko muriko murubaka ibintu. Aha mwese muriko murasengera ibyo muriko murubaka kugira ngo bice mu bigende neza. Ahari abantu ejo mu gatondo buca wiruka kuronka isoko, ahari abantu ejo mu gatondo uca wiruka kugwana n'ikintu kiyo kiragira gute, abandi mukaja gushitsa, abandi mukaja kwakira pema zana. Birashoboka yuko dushobora kuba turiho, uravyumva, turiko turaja gutera imbere. Ni vyiza gutera imbere, ni vyiza kwiyumvira gutera imbere, ariko kandi ugomba kuveya ukamenya uti mbega aho ngeze muri construction yanje, mu vyo ndiko ndubaka, mbega ryabuye ririmwo, mbega ryabuye Imana yavuze yuko ari ryo risute na toute chose. Il soutient toute chose par sa parole. Niwe atuma ibintu biba. Niwe atuma ibintu bishoboka. Bantu b'Imana, niwe atuma ibintu bikoreka. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bamwe bubatse ubwami bw'Imana ariko bakengera ibuye Imana yatanze. Reka ndakubwire ngo muntu w'Imana muri kino gitondo, naje kukwibutsa yuko hari ibuye twahawe kandi iryo buye riri destine gushigikira imfuruka yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Singomba kwibagira yuko Yesu ari au centre de ma vie. Singomba kwibagira yuko Yesu ngomba kumugira ko reference muri etape zose z'ubuzima bwanje ndimo. Sinshobora kwibagira yuko entreprise yanje naho iriko iratera imbere. Nuri wa mbere yateye imbere, ariko kandi hari n'abateye imbere bahenuka nabi, bamwe no gufungwa barafungwa. Uravyumva, kandi bari barateye imbere. Bantu b'Imana, nimuborezwe na success yose apparent, ariko kandi ikibatera kumva mwishimye ribe ryabuye, ko ari ryo riko rirasutena ibyo mufise byose. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uriko uraca mu bibazo muri mariage yawe, ariko ukarabuga ugasanga Yesu waramumize kandi waramuhaye ikibanza mu buzima bwawe. Ugasanga mu kubaka kwawe waramwiyumviriye ko warasengera urugo rwawe. Ukarabuga ugasanga ntacu utakoze, warumvirije, warahanuje, warasenze. Uravyumva, ni wanegirije Yesu muri construction y'urugo rwawe, ni wanegirije Yesu muri construction ya business yawe, ni wanegirije Yesu muri construction ya carrière yawe, ni wanegirije Yesu igihe wari kurafata ama decision muri entreprise yawe, ni wakengereye Yesu, ni wavuze ko ivyo bidakeneye igihe wari kuriruka kuronka amasoko, ni wadandaje Yesu igihe wari kurevoriwa, ariko wanyu uri conscient yuko ari wagomba gusutena business yawe. Uyu munsi yo business kabikira ca mu muriro no mu bibazo no mu ntambara. Ndaje kukubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo business yawe ntizohenuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo business yawe ntizohenuka. Ndavuze ngo carrière yawe naho hari mu bwansi ntuzohenuka. Ngo baransunitse ariko ntiwemeye ko mpenuka, parce que tu m'as soutenu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ngira nsenge rero. Haleluya. Ngira nsengera umuntu wese iribuye riri mu buzima bwiwe. Ngira nsengera umuntu wese yahaye agaciro Yesu. Ngira ndagusengere par rapport yaho uri kuraca. Wowe uri kuraba eprouve, uri kurababazwa. Ariko ngenda kubwira ngo muri structure yawe hariho pièce maîtresse yashizwe ahantu. Umuyaga uri kurahuha ku mabati. Bintu byose ahandi umenga bigire gute. Ariko hariho pièce maîtresse iri muri fondation, iri ndani, iri enraciné, wayishize mu rufatiro rwawe. Ego biko birahuha, ariko ngenda kubwira ngo ntibigiye guhenuka, kuko ico washize muri structure yawe hejuru ntukomeye, ariko mu mfuruka zawe washizemo ikintu kidashobora kunyiganyiza, washizwemo ikintu kidashobora kuneshwa. No musi muri kino gitondo nazanye umutima wo gusenga, ngira nsenga iminota 15. Uravyumva? Kandi nawe umfashe gusenga muri no minota 15. Ariko muri minota 15 uravyumva, ndashaka kuvuga uti buye, wabuye we, hagarika ivyanje neza. Haleluya. Wabuye sutena ivyanje, ndazi kubisutena, ndazi kubifise. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane.
ibuye abubatsi bagaye, haleluya, niryo ryabaye ryo gushigikira imfuruka. Ariko kuri mwebwe mwamwizeye, Bwana asifiwe sana, kuri mwebwe mwamwizeye, kuri mwebwe mutamukengereye, rijya buye, haleluya, rigiye kubatera kuba abahigwa, haleluya. Peu importe ibyo uri kurubaka, ndakwibukije ngo make sure that Jesus arimwo. Je te recommande cette pierre dans la construction de tes projets. Je te recommande cette pierre angulaire. Iritaye mu buryo bwo kokwipa coin. Uhoraho yaritaye ararikeba, ararigira guteguye ngo rije muri position, rije muri angle, riri stratégique, riri déterminant kuri progrès yawe no kuri joie yawe no kuri succès yawe. Nibuye rikomeye. Ako ntiwumva rero abakera rikomeye yo, nibuye ry'igitare rikomeye yambere y'ubuhungiro yo, nibuye we, nibuye ry'igitare rikomeye rikomeye rikomeye, nibuye ry'igitare rikomeye yambere y'ubuhungiro. Nibuye Isuniwe n'ijambo ambere y'ubuhungiro, acogora kw'amahoro ambere y'ubuhungiro. Yesu niwe n'ijambo ambere y'ubuhungiro, acogora kw'amahoro ambere y'ubuhungiro. Nibuye 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 ry'igitare rikomeye rikomeye rikomeye, nibuye ry'igitare rikomeye ambere y'ubuhungiro. Ku murango n'igitutu ambere y'ubuhungiro, anzigama no mw'ijoro ambere y'ubuhungiro. Nibuye 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 ry'igitare rikomeye rikomeye urakomeye, nibuye ry'igitare ambere urakomeye, nibuye nibuye ry'igitare rikomeye uragumiza imfuruka yawe. Oh, warasuzumwe uru rufatiro rwanje. Nibuye nibuye ry'igitare rikomeye rirakomeye, rirakomeye mwene data, rirakomeye mwene data, rirakomeye mwene data. Uzohenuka nta na kimwe conteruka. Oya amasi n'umwe yo mpanga ambere y'ubuhungiro, aho nzovaho Yesu ari ambere y'ubuhungiro, nawe ntazomemukira ambere y'ubuhungiro. Nibuye 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 ry'igitare rikomeye 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 rikomeye, nibuye ry'igitare nibuye ry'igitare rikomeye ambere y'ubuhungiro. Nibuye ry'igitare n'abubatsi, nibuye ry'igitare rikomeye, nibuye rikomeye rikomeye, nibuye ry'igitare rikomeye ambere y'ubuhungiro. Nibuye ry'igitare rikomeye rikomeye rikomeye, nibuye ry'igitare rikomeye ambere y'ubuhungiro. Haleluya.
reka numva ijwi ry'umuntu wese ubwira Imana turagushima Mana ko ari wowe buye rishigikira ubuzima bwacu. Ntaco nzoba, nta kizonkorako, nta kizonsambura. Haleluya. Utangura umwereka ubuzima bwawe, domeni yariyo yose ukeneye kubona intervention yiwe. Haleluya. Utangura uhamagara Imana. Haleluya. Oh, ndagushima Yesu muri kino gitondo. Ndagushima Yesu wanje muri kino gitondo. Ndagushimira umuntu wese ari hano hantu. Ndagushimira umuntu wese ari kuri internet. Ndagushimira umuntu wese ari ahantu yicaye hano hantu. Ndagushima umuntu wese Mana atakengereye iryo zina, atakengereye iryo buye, abandi barihonyorako, abandi barititarako, abandi ribasambura, abandi ribafyonyora, abandi ribavuna, ariko twegere riko riratwubaka muri kino gitondo. Ndagushima Mana yanje, ndagushima mukunzi wanje, ndagushima. Ndagushima Mana kuko waduhaye pièce maîtresse. Ndagushima parce que tu nous as donné cette pierre angulaire. Elle est supposée soutenir ma maison. Elle est supposée soutenir ma vie. Elle est supposée me soutenir. Niryo buye riduha gushika mu masezerano. Niryo buye riteramira amasezerano. Niryo buye rituma ivy'ubumana bidushikako. Niryo buye rituma dukira ingwara zacu. Niryo buye rituma ibyacu bigenda neza. Niryo buye rituma ibihuhusi bitaduhitana. Niryo buye rituma imiyaga y'ubuzima itaduhenura. Niryo buye ridushoboza kwihangana. Niryo buye kuko ryasuzumwe rigacishwa mu muriro. Niryo buye rishoboza mwene data guca mu muriro no kunesha umuriro. Niryo buye ryatawe mu itanure bituma abagenzi ba Daniyeli badasha. Bari batatu ariko habonetse ishusho y'uwa kane yaje ari ibuye éprouvé par le feu, ne pouvant pas être consumé par le feu, kuko yarasuzumwe n'abari bahagararanye nawe ntibashobora guturigwa kuko abahagararanye n'iryo buye nabone barengana épreuve nk'uko nawe yarenganye épreuve. Ndavuze muntu w'Imana ugiye kunesha. Ndavuze muntu w'Imana ugiye kunesha. Ndavuze ngo uhora agiye kuguha kunesha. Ndavuze ngo uhora agiye kuguhagarika ku birenge vyawe. Ndavuze ngo naho uri kurasunikwa ntuzogwa ntuzoshika. Ndavuze ngo naho abansi bakurungikiye amavubi ntazokujya, naho bakurungikiye umuriro uzozimangana icarico cose. Nyemerera dusenge, sengera umuryango wawe, sengera akazi kawe, sengera amashuri yawe, sengera ibikorwa vyawe. Oh, ndagomba amajwi y'abantu hano hantu, ndagomba abantu bahamagara Yesu, ndagomba abantu bamuhamagara. Haleluya. Uwo niwe yahamagawe ca kimuga kirakira gitangura guhimbaza. Uwo niwe yahamagaye bitera confusion, kuri bamwe bicika scandale, ariko kubizera bicika igitangaza c'Imana. Kuba Yuda byarabatsitaje, ariko kubandi bariko barakira. Ndavuze ngo ni igihe cacu cyo kwakira icyo Imana igomba gukora, ni igihe cawe cyo kwakira icyo Imana igomba gukora, ni igihe cawe cyo kugendererwa n'Imana. Hari Imana igendera abantu bayo. Ndavuze ngo Imana agendera aba bantu bari hano hantu. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abana bawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe, ndasengeye abo bose batakengereye ryabuye, ndasengeye abo bose batarishize ipembeni. Oh, ndavuze ngo reka rishitse, reka rishitse, reka rishitse, reka rishitse ibiza kubonoha, reka rishitse ibiza kuzana umunezero, reka rishitse ibiza kugwiza umunezero, reka rishitse ibiza kugwiza intsinzi, reka ryabuye rishitse ibiza kubaha kugerera no gutambukira amasezerano, reka rishitse. Shiketele bloshendeleko tele blosheteleko. Fatu muhagararanye utangure kumusengera lemblo sheteleko. Nimba umugore wawe akwegereye umusengere lemblo shetele. Nimba umuvukana akwegereye umusengere. Haleluya. Nimba umugenzi wawe ari ngaho uzafise umutwara ari ngaha umusengere. Haleluya. Nimba ugwaye, haleluya, uwo muri kuma gusengere. Lendeleko tieleblo sheteleko. Lendeleko sheteleko. O lindeleko tieleblo. O Mana waduhaye ibuye, muri Siyoni wahashize ibuye, muri Siyoni wahashize ibuye. Iryo buye o niryo kuba urufatiro rw'ivyo ugomba gukora. O hahigwa, hahigwa uzanye ubutumwa bwiza, hahigwa uzanye ubutumwa bwiza, hahigwa uzanye ubutumwa bwiza.
o mana ndagushimira muri kino gitondo abizera bari hano abakumenye bari hano ariko inzu yabo iriko iranyiganyizwa ivyabo biriko biranyiganyizwa hariho abariko baratakaza ubuzi hariho abariko baratakaza amasoko hariho abariko barakonfronte na crise hariho abadandaji bariko barasufra hariho abagwaye batariko baraparvena gukira ingwara ziguma zigaruka hariho abariko baratabwa hariho abariko barabeshegwa ngaha hariho abariko baracishwa mu muriro ngaha hariho abariko baraca ahantu hagoye ngaha hariho abariko barexperimenta certaines choses hariho abariko barashikirwa n'ibintu badashobora kuvuga abariko baraca mu muriro mu mazu yabo mu bana babo. Yesu mwana wa Dawidi, uwo ni Yesu Munyanazareti, wa wundi mwabamba niwe yatumye ubigenda ibuye abubatsi bagaye, ariko à la fin baragarutse basanga niryo ryo gushigikira ibintu. Ndavuze ngo reçois le soutien de Dieu, reçois le soutien de Dieu, reçois le soutien de Dieu, reçois le soutien de Dieu. Oh, dans ton combat, reçois le soutien de Dieu, reçois le soutien de Dieu, reçois le soutien de Dieu. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Ndavuze ngo aho uhagaze ntihazozimangana, ariko uyu ni umunsi Imana yaremye kugira ngo tuwuhimbarizemo tuwuryohererwemo. Bobo nta cibutso bazogira, ariko wowe izina ryawe ihembe ryawe sheketel tiele blo lendele ko shetele ko tiele blo. Niwe mpamagaye Imana, niwe mpamagaye Imana, niwe mpamagaye Imana muri iri koraniro, niwe mpamagaye Imana. Oh miracle worker, oh wowe ukora ibitangaza, wowe ukora ibikomeye, wowe ukora ibihambaye, wowe ukora ibyo abantu badashobora gukora. Wowe wahagurukije uyu mugabo, hagurutse uyu mugabo n'uno munsi, hagurutse uyu mugore, hagurutse aba bantu Mana bameze nk'abicurikiriye, hagurutse aba bantu Mana bameze nk'abadafise louange n'imwe, hagurutse aba bantu Mana bameze nk'abahenutse, hagurutse aba bantu Mana. Oh mfasha dusenge nawe yoba umunota umwe, reka guhora nta gacerere kawe gakenewe, ariko muhamagare, muhamagare n'ijwi ryawe, muhamagare. Nimba udafise n'ivyo uvuga, ivugire Yesu. Nane ndiko ndasenga, ndiko ndahamagara Imana yawe, kuko hari intervention yawe. Hostilité yose yaguhagurukiye, konflit yose iriko iragutehasa, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, oh ibigwanishwa biceceke, ibigwanishwa bihore, ibikugwanya bihore. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Ndavuze ngo habeho victoire, hari umwana wawe vyanse. Ndavuze ngo habeho victoire, ndavuze ngo habeho victoire. Uwo mwana akire, uwo mwana abohoke. Hari umwana wawe vyanse, mw'ishuri biranse, ndahagaritse ico gitero, ndahagaritse iyo mpwemu yose iyo ariyo yose yiyatatse ku buzima bwiwe. Ndavuze ngo umwana wawe akire. Sheketele blochetele ko lendele ko tiele blochetele ko lendele ko tele blochendele ko lendele ko shetele ko tiele blo lindele ko shendele ko. Igihe uri kurambikwa iceyi, igihe abantu bariko baragucafuza, ndavuze ngo Mana yanje mwambika umutamana, mwambika impuzu nziza, mwambika impuzu. Ni Imana yubaka izina ryawe, we ni wo kubaka izina ryawe. Imana igiye kukubakira izina, Imana igiye kukubakira izina. Niwagenda no kurondera, urondera utekanye, uhora agiye kukubakira izina, uhora agiye kukubakira izina mu kazi kawe, uhora agiye kukubakira izina mu migambi yawe, uhora agiye kukubakira izina mu burondera kw'amasoko, uhora agiye kukubakira izina abagutaramuye kuko bakwinuvye kubera impamvu zizafatika, uhora agiye kukubakira izina. Ubakaman, 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 ubakaman. Twubatswe na wewe, oh dushigikiwe na wewe. Ubakaman, tu es la colonne sur laquelle, oh toute la structure se tient. Tu es la force invisible, tu es la force invisible, mais tu es la force qui agit. Nous voyons le vent
Ah, nous ne voyons pas le vent. Nous voyons les effets du vent. Nous ne voyons pas le vent. Nous ne voyons pas ni sa provenance, ni sa destination. Mais les effets du vent nous prouvent qu'il y a le vent. Nawe mana, urahumeka, mwemu wawe aragenda. Ibubafu n'iburyo, naho tutamubonesha amaso. Ibikorwa vyiwe biravuga ko ariko arakora. Biravuga ko ariko arakora. Ndavuze ngo uhoraho agukorere. Ndavuze ngo uhoraho agukorere. Ndavuze ngo uhoraho arungika abamarayika biwe bagukorere. Ndavuze ngo uhoraho arungika abaserviteur biwe bagukorere. Ndavuze ngo uhoraho agukorere. Ndavuze ngo uhoraho akorere inzu yawe. Ndavuze ngo uhoraho akorere uruvyaro rwawe. Ndavuze ngo uhoraho akorere abawe. Ndavuze ngo uhoraho agukorere. Ndavuze ngo uhoraho akwitwararike. Ndavuze ngo uhoraho ahanagura amosozi, akureho ikiriyo, azana umunezero. Shiketeleblo sheteleko tieleblo sheteleko lendeleko sheteleblo sindeleko. Wamfasha ukavuga uti Mana urakoze Mana. Halemblo shetele shendeleko tieleblo lendeleko tieleblo sheteleko lendeleko tieleblo sheteleko lendeleko sheteleko tieleblo. O wakiri chimani likirakora, wakiri chimani likirakora, wakiri chimani likirakora, wakiri reconfort imana, wakiri ijwi ryiwe riruta ijwi ry'abantu, rirengeye ijwi ry'abantu. Wakirica ariko arakubarira, abantu barakubariye ariko nawe arakubariye, aravuga ngo haleluya, ni jewe nshigikira imfuruka zawe, ni jewe mpagaze mu mfuruka zawe, ni jewe nshigikira imfuruka yawe. Asante Yesu, Asante Yesu, asante Papa. Ashobora kumudugiriza ibyo biganza byawe, umwibwire gusa uti asante Papa. Asante Papa, asante Papa, asante Yesu, asante Yesu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa.